Mwaramutse canke mwiriwe bivamwe wese aho aherereye. Amazina yanje ni Irankunda Nelson, umunyeshure mu gisata c'ubuvuzi arico medicine. Uyu munsi ngomba ko twiga bino bintu. Abakobwa benshi ntavyo bazi, abamama benshi ntavyo bazi. Maze iminsi ncisha kuri ino chaîne ama video yerekana ubuzima bw'umukenyezi n'umwana wiwe. Uyu munsi rero ngomba ko twiga bino bintu. Mbega amaraso tubona mu gihe c'imihango azanana hehe? Mbega amaraso tubona mu gihe c'imihango ko aza afise ibintu vy'ibinyamanyama vyo bari biki? Mbega amaraso tubona mu gihe c'imihango ko usanga hamwe atukura, ahandi ugasanga aratukura buke buke, ahandi ugasanga aratukura gose, mbere hari n'abagira amaraso yirabura, mbere hari n'abagira amaraso asa n'umucungwe, mbere hari n'abagira amaraso asa na gris. Mbega ayo mabara yoba sigura iki? Yoba yerekana ibimenyetso ivyahe ku buzima bw'umugore canke ku buzima bw'umukobwa? Kazi cane, gira sabone canke subscribe biguhimbaye, utumire na mugenza w'umukobwa canke w'umugore ndetse w'umupapa twige bino bintu, ko twasanze abagore benshi hagera ko bubaka ugasanga ntazi guharura umunsi wa ovulation, ugasanga ntazi guharura iminsi azoba afise amahirwe menshi yo gusama, ugasanga ntazi kumenya iminsi yiwe y'uburumbuke. Gira sabone canke subscribe twige bino bintu. Rero imbere y'amaso yawe urabonamwo urubuto rw'umugore, urabonamwo n'imbuto z'umugabo. Rero twige mbega n'iryari imihango itaza, twige mbega imihango izanana hehe? Imihango narababwiye ireka kuza mu gihe wasamye inda. Ikimenyetso ca mbere cerekana umugore yasamye inda ni ukubura imihango. Kubera iki imihango itaza? Kubera iki imihango mbega itaza? Imihango ireka kuza kubera wasamye inda. Kubera iki? Mu gihe wasamye inda ikibanza cyari kuvamwo imihango canke ikibanza cyari gutegerezwa gusambagurika kugira haze imihango kiba gifasha umwana. Reka tugende bukebuke. Imbere y'amaso yawe urabona ikintu gisa na jaune kimeze nk'irigi, niyo bitwa ovaire canke niyo urubuto rw'umugore rukorerwa. Rero murabona ko urwo rubuto, iyo ovaire yarekuye akantu kagomba gutukura, niyo bitwa ovule canke urubuto rw'umugore. Urabona utuntu twirabura gose, urabona utuntu twirabura gose nizo bitwa spermatozoide. Ni ukuvuga rero izo spermatozoide zigiye kusanganira rwa rubuto rw'umugore, haca bico bitwa fecondation canke formation dans cellule F, canke hacaboneka igi riza kuvamwo umwana. Iryo gi rero rikirije muri ca kibanza categezwe gusambagurika kugira ngo kivemwo amaraso tubone imihango. Rero murabona ahantu hari agafresh, iryo ni ryagi ryavuyemwo rizovamwo umwana, rica riza muri endometre canke mu kibanza rizokuriramwo rikavamwo umwana. Rero aho hantu iryo gi riri murahabona hariho agafresh, rica rigumaho gushika umwana akuze, gushika rizohinduka umwana. Rero aho hantu iryo gi riri niho hasambagurika hakavamwo ya maraso tubona mu gihe c'imihango. Bisigura rero mu gihe wasamye inda ca kibanza cari gusambagurika kiba gifasha umwana, nta mihango ubona. Twige mbega n'iryari haza imihango. Mu gihe wagize ovulation urubuto rwawe rwasohotse ntirubonane n'ubw'umugabo, ca kibanza umwana ca kibanza gifata umwana canke ca kibanza umwana mejije kubereka akuriramwo nta kamaro kiba kigifise. Kubera iki? Nta mwana uzovyara canke nta fecondation yabaye muri ico gihe. Ico kibanza nta kamaro gifise, kica kigira gute? Kica gisambagurika. Rero kimaze gusambagurika niyo ya maraso tuca tugira gute? Tuca tubona. Iyo niyo endometre mubona hatukura gose. Rero ko yatakamaro kica gisambagurika, rero nayo maraso ca tubona, ndetse ayo maraso tuza gusanga harimo ubuntu by'ibinyamanyama rimwe rimwe. Kubera iki? Niyo endometre canke ico kibanza casambaguritse. Abakobwa benshi nibaze ko mubizi. Rero ayo maraso tubona abagizwe n'ibintu vyinshi, aho harimwo rosa, amaraso n'uduhimba duto twa ya endometre canke ca kibanza cari kujamwo umwana, abarimwo n'amabacteri canke imyanda nyene y'ubuhimba vy'irondoka, abarimwo na greffe cervicale canke rwa rurenda rurenduka, n'ibindi vyinshi n'andi maserire menshi ava mu bihimba vy'irondoka. Rero ayo maraso bagizwe n'ibintu vyinshi. Turabona ngo rero ayo maraso ko bafise amakurere canke amabara atandukanye. Rero ibara rya mbere ni rouge vif canke amaraso atukura buke buke. Ayo maraso rero na maraso bari meza cyane. Mu gihe ubonye ayo maraso ucumenya ko umubiri wawe uri gukora neza canke ukwezi kwawe kuri kugenda neza, atangorane n'imwe. Muri ayo maraso nyene turashobora gusanga udukayosange canke uduhimba duto canke utunyamanyama duto, ariko ivyo naco bitwaye. Turabona amaraso atukura gose, ayo nayo nuko atukura gose nyene naco bitwaye, nuko gusaba yamaze umwanya munini ari mu gitereko, n'ahandi ho nta ngorane ateye. Ayo maraso kandi ngo turayabona mu gihe habaye saignement après inaccouchement, mu gihe umugore yakomeretse gatoya ariko aribaruka.
rero ayo maraso atukura bukebuke n'amaraso atukura gose ayo ntaco bitwaye na maraso meza cyane yerekana ko ukwezi kwawe kuri kugenda neza. Niyo rero bitwa rouge vif na rouge foncé canke rouge iri rouge bukebuke na rouge iboneka gose. Rero turayindi maraso yirabura, ayo maraso aza yirabura n'ayo maraso nyene ntaco atwaye gose. Ayo maraso nayo nyene aba arimwo oxygene nyinshi, aba yatevye cyane mu gitereko c'umukobwa agaca ajamwo oxygene nyinshi agaca yirabura. Aya maraso ashobora kutugaragariza ibimenyetso bikurikira: iyi fausse couche canke grossesse extra utérine. Grossesse extra utérine bisigura ko umwana yagiye hanze y'igitereko, ucushika kwa muganga bakakurabira. Rero ni rose claire, iyi nayo yerekana ko ufise anémie canke uriko wegereza menopause. Menopause tuzokora video dusigure menopause. Aya maraso ya rose kandi aba arimwo iyi glande cervicale, yerekana ko amaraso yawe arimwo glande cervicale. Ituro aya maraso asa n'umucungwe. Aya maraso asa n'umucungwe nayo na maraso arimwo liquide cervical, kandi aya maraso ategerezwa kwereka infection, ategerezwa kwereka ko ufise ikibazo. Iyi trichomonaze ni ingwara iterwa n'imicafu, ni vaginose bacterie ni ingwara iterwa n'ama bacterie. Ayo na maraso asa na gris, iyi nayo yerekana ama infection atandukanye, vaginose bacterienne canke fausse couche. Kaze cyane mushika mugira sabone twiga ivyigwa bitandukanye.